Ndabaramukije mwese nitwa MUSANINTORE Déborah nkaba ndi umu artiste akorera muri musée vivant muri P1.12 nkora ibitandukanye bijanye n'ubushanga n'ubudede n'ibindi byinshi bijanye na recyclage. Mu byo nkora harimo ibidede byo mu izosi, byo ku maguru, ibyo mu nda, ibyo ku matwi. Donc dukora muri domaines nyinshi zitandukanye, ya aussi amaporte stylo, carte de visite, amaporte bijoux. Hariho n'ibindi byinshi dukora nk'amashakoshi yo mu budede canke amashakoshi ya recyclage nk'iyi mubona ngaha anye twakoze ikozwe muri burya bubusho dutora ku bicupa bitandukanye nk'ibicupa vya kinju, nk'ibicupa byinshi cyane byo muri plastique. Kucerekeye ino shakoshi mubona, normalement muri procédure dukoresha turatangura tugahassembla le matériel. Nk'ubu ndaberetse gatonyi kugira ngo mwihe ide. Urabona aka ingene kameze, aka ni ka kandi donc ni ka cercle kame kabari kari hejuru ku icupa rya kinju canke rya jus, murabibona neza. Hama rero turabanza tugahassembla utuunye dutandukanye donc tw'ama couleur menshi kugira ngo nyene iyo shakoshi uzokora ibirimwo ama couleur menshi kugira ngo izo bisa neza. Hanyuma normalement turabuvuna tugatangura bwose tukabuvuna. Donc procédure yacu dukoresha ni kamwe kamwe kinjira mu kandi. Donc murabiye nko ngaha munsi aho twahereye, donc ku ntango yako ngaha munsi ni kamwe kinjira mu kandi. Novuga ni nk'ugusuka nka kujya basuka nk'imishatsi, ariko hoho harimo procédure yo kwinjiza kamwe mu kandi. Donc tubikoresha amaboko jusqu'à ce que wewe wuzuza ngaha munsi, hanyuma ukongera ukaduga ngaha hejuru aho umuntu ashobora gukoresha. Donc twiyumvira ama plastique guko ni ikintu ciza cyane guko kiri muri domaine ya recyclage. Birafasha cyane abantu kudatagaguza ibintu canke kutapolua l'environnement. En même temps urabona yuko arakagapo ushobora gukoresha mu bintu byinshi cyane bitandukanye. Urashobora kugasumiramwo, urashobora kugatwara nk'agasakama, kandi ni keza cyane. Murabona n'amakuru yako. Normalement jewe maze imyaka 4 nkorera muri bino bintu, hama nkaba narahejeje kaminuza. N'umwuga namye nkunda cyane, novuga ni nk'ingabirano noba narahawe n'Imana. Namye ndabikunda cyane nkaba ndavyiyumvamwo gose, ariko iya 4 ans niho natanguye kumvamwo yuko notangura kubikomercializa, kubera yuko ahandi hose sinari bwige yuko ari umwuga ushika, kandi sinari bwamenye aho nokura matériel. Il est vrai, oui, mu Burundi si cyane le matériel ntihari cyane gose, turayirangura tuyikuye ahandi hose, ariko ivyo ntibiduca intege guko kiba ari ikintu ukunda cyane, kiba ari ikintu wiyumvamwo gose ku buryo wumva yuko utopfa unagihevye. Hari ibintu byinshi binca intege mpura navyo, nk'ivy'abantu usanga abarundi tutaramenyera cyane gusapotinga aburundi bwacu canke gusapotinga aba artiste local. Ukadusanga umuntu wese azabaza ati mbega iki wakoze, iki kidede niwe wagikoze canke si wewe? Bon, atumukoga asa nkaho arakora ibintu nk'ibi, canke bakakubwira byinshi nkako bakazumva ariko arakubaza ati none ibi nivyo muri Kenya. Donc ukasanga arabihevye kubera we watumvise yuko birangurirwa mu Kenya, aca yumva afise dute ngo twengo dukora ibizoca bicika canke ibizoca bicuyuka, bakibagira yuko nivyo baguriye ahandi nubwo bibazimba n'ubundi nico kimwe byose, ariko ntashobora wewe kukwizera ngo yumva yuko afise ico cizere mu Murundi wiwabo hama ngo amushorere. Intambamyi duhura nayo niyerekeye ibiciro, kubera abantu benshi ntibatahura ico kintu ca matériel tuba twakuye ahandi, canke iba yatugoye no kuronka guko murabona yuko ata industrie ngaha mu Burundi zihari zoba zifyatura ubwo budede canke zishobora kuduha ayo matériel akwiye kugira ngo tuyakoreshe. Donc turakoresha creativité yacu, tugakoresha ibintu byinshi bitandukanye nkuko naberetse ngaha kuri no shakoshi. Urabona yuko ari ubu plastique bwo kuri
ku macupa y'amaplastike. Donc kugira ngo nzobuhassemble bwose ndaburonke ni bifata umwanya, bifata iminsi. Ni nkuko mba ndiko ndakora collier imwe canke mba ndiko ndakora ikintu mbona yuko ari kinini ya cane, ni ibintu bifata umwanya kandi bikamfata iminsi. Urumva hari abantu badaconsidera le travail umuntu aba yashizemo canke ntibiyumvira ati mbega uyu muntu vyamufashe umwanya ungana gute, vyamufashe effort ingana gute kugira ngo aronke nizo materiel ashoboye gushika kuri ico kintu akeneye. Ndabona yuko tutari abantu benshi canke atari twese ngo nuko twahejeje kaminuza tujoja duherera mu biro. En tout cas ntidufise twese ikibanza cacu mu biro, hari abantu dufise ingabirano dutegezwa ku developer canke dutegezwa gukoresha. Hari nabandi wanashaka badafise iyo ngabirano, ariko ikintu cose kirigwa. Ni huko niyo ushitse mu biro barakugirisha stage, hanyuma ukiga ku kazi ugiye gukora. Jewe nibaza yuko notera intege cane nkatera kamo nk'abajone nk'abatwebwe aba yicaye muhira avuga ngo jewe ngo nkabijya ngo ndabona yuko ntobishobora, ngo ndabona yuko ntabishoboye. Irevre nivyo umuntu ntashobora byose, ariko ikintu cose kirigwa buke buke ukavuga ati jewe je vais essayer, mbone yuko iki chance nzogenda ndondera ikindi, mbone yuko kiriya chance nzogenda ndondera ikindi. Ariko uko ugenda urarondeza niko umenyana n'abantu, niko uronka contact, niko umenyera akazi, hama nawe ugateba ukiretrouva ukabona ico utegezwa kwidirejamo. Nka twebwe abartiste cane gose mu ntambamyi duhura nazo, turasaba cane yuko leta yo dufasha cane kuza turaboneka gose. Urabona nka twebwe turakunda kuronka nk'ama expo y'abatanzania bavuye muri Tanzania, y'abavuye muri Kenya. Ni ikintu ciza cane kandi kibafasha kugira ngo tubone yuko bafise ibintu vyiza muri Kenya, bafise ibintu vyiza muri Tanzania. Natwe turifuza cane gushika kure, bakatwemerera bakatwugurura cane cane imyango, bakaza baraorganiza ayo ma exposition, natwe tukaronka ako karyo ko kubona yuko natwe twodandariza mu mahanga, nabo bakabona ivyiza byo Burundi, bakabona ibindi bintu vyinshi bishasha, kugira ngo natwe tuze turagira ayo ma échange, bikanatworohera natwe kugira ngo tuzoshike kuri iyo degré yuko tuzoronka ayo ma portes ouvertes yo kuronka ama materiel, yo kuronka n'ibindi vyinshi. Murakoze.